18 z'uku kwezi twarakoreye muri Ntahangwa mu Ngagara aho twazibiye inogo byari bihanze imodoka ziriko ziragenda. Rero ujya munsi 18 ho twagira igikorwa nyezina gitanguza nyezina. Rero nkuko twavyiyemeje no kuvuga yuko iki gikorwa tuzokibandanya nico gituma uno munsi twazindutse tuzibira ibinogo biri ngaha mu Buyenzi kandi nkabashimira bene gihugu akaryo basanze ku kivi hanyuma twasanze ari vyiza mugabo hariho ico no negura cyane gose nuko ivyo bakubuye byose babikuburira mu makanivu. Rero ngaca ntera kamo abanyagisagara na cyane cyane abanyabuyenzi ko bogira kigoro umwe wese yakubuye akaraba ivyo akubuye aho yobishira na cyane cyane imbere y'inzu yiwe agakura n'amazi ariko aratemba mu makanivo akagerageza gukura amasashe kuko twasanze amasashe ari menshi cyane gose na nico gituma ayo masashe tuhimiriza bene gihugu kugira ngo bayegeranize ahantu hamwe tuze kuyaturirira ahantu twateguye. Rero igikorwa kirabandanya twaragitanguye kirabandanya uno n'umunsi wa kabiri twaratanguje n'ikindi cyo kuzibira ibinogo dukoresheje uburyo buhanitse imashini ujya munsi 18 twaratanguye mu Ngagara kuri Kotebu. Uno munsi turabandanya twabandanije nimwasimba muri ville hari ahantu tiko turazibira ibinogo dukoresheje uburyo bwa kijambere. Rero uyu mugambi ni wa twese ni ukuvuga yuko nta muntu numwe adategerezwa gukora ibi bikorwa na cyane cyane ko twese turabanyagisagara. Rero igisagara nkuko twavyemeje tutegereza kugikubura kugira neza kugira ngo kibe nk'ibindi bisagara byo mu makungu. Rero murana ko twazindutse hariya mu Buyenzi hariya haruguru turiko turabandanya n'ubu igikorwa kirabandanya. Nagomba rero mbwira bene gihugu muzodutiza amaboko niyo dukenye. Uwa gatandatu wose munsi wa gatandatu akazi ka leta kahari mugabo twe tuzokora ibikorwa bishoboka byose kugira ngo dusukura aho tubaye nihagera urundi rwego imvura ikagwa tuzoza naho gutera ibiti navyo ntizobabwira mu nyuma. Tuzohimiriza abene gihugu na cyane cyane abanyagisagara umwe wese ahabaye agira kigoro naho hatora kwa gatandatu mugabo n'undi munsi w'umurimo agerageze akubura habaye mugabo yegeranye umucafu wose awushira ahantu mugabo ntabishire mu mazi abishize muri kanivo urumva ni hahani nyene tuba turiko turonone aho tubaye. Rero tuzohava cyane cyane ko ba mustanteri baraye batowe abadezone nabo nyene ngira ngo bari mu nzira n'abade quartier abo rero nibo nagomba mpimirize cyane gose umwe wese ahaherereye amenye yuko iki gikorwa twebwe tuzoza gukora tugira na inspection kugira ngo uwo mude quartier uwo mude zone uwo mustanteri aduhe raporo y'ivyo yakoze kwibarabara yiwe kandi tuzomuha amanota canke umubogoze byanashaka. Ivyo rero nivyo tugiye gushira mu ngiro. Abastanteri baranyumva aba honorable baye batowe muzodutiza amaboko muzodutize ijisho muzodutize eka byose kugira ngo iki gikorwa twatanguje kibandanye twese turi kumwe birashoboka.